maze kabisa rwose kuba twambara amata. Birumvikana rero ni mu gihugu cy'u Burundi tugiye kuba dukurikirana amakuru agiye atandukanye turebera hamwe byinshi bigiye bitandukanye bikomeje kugenda bivugwayo. Angira ngo ku munsi w'ejo nibwo twakiraga drone itubwira yuko ikijyanye na CNDD-FDD ishobora kuza kugaragaramo by'umwihariko ibintu navuga yuko atari byiza. Tumaze iminsi twumva korogana hagati y'abitwa ba Reverien Ndikuriyo ndetse n'abagabo banda kugarika. Aba ni bamwe mu barugwana shyaka bakomeye by'umwihariko hano mu gihugu cy'u Burundi. Ngira ngo ibi bintu tugiye kubyinjiramo ariko turaza kwinjira dusuhuza abantu benshi badukurikira bari mu gihugu cy'u Burundi. Nyamuneka kuko badukurikira bari mu makuru nagiye atandukanye, badukurikira bari muri Korine Mujejuru, badukurikira bari muri Korine Mulangala, badukurikira bari muri Korine ya Kinazi, badukurikira bari muri Korine ya Tongo, badukurikira bari muri Korine by'umwihariko zigiye zitandukanye. Tubasanga Bubanza, Kirundo, Gitega mu gisagara cya Bujumbura bariyo 5 kuri 5. Turasuje ariko kandi rwose nyamuneka tubaye n'ikaze hano kuri Duniani Kote TV cyangwa se TV Duniani Kote muri rusange. Turaza gusuza abantu bari mu gihugu cy'u Rwanda ku de chapeau Kigali mu Rwanda, bari Kampala muri Uganda, bari mu gihugu cya Tanzania, bari muri South Africa ndetse bari za Zimbabwe na za Zambia. Tubahaye ikaze ku mugabane wa Burayi, tubahaye ikaze by'umwihariko kuko badukurikira bari mu ntara ya gatandatu diaspora, badukurikira bari muri Canada, mu Bubiligi, mu Bufaransa, barahari cyane. Tubahaye ikaze by'umwihariko tubikuye ku mutima. Muraza kunyemerera tugaruka kuri byinshi bigiye bitandukanye ariko tunaze gushinga agati ahantu bita Uvira. Ubu tuvugana Uvira yamaze kuba ibindi mu minsi ishize M23 yabari ahitwa za Gatogota ndetse na za Ruvunge. Iyi ni imisozi icunga mu mujyi wa Uvira. Uyu mujyi wa Uvira uri mu byago ubu tuvugana bikomeye cyane kuko ni umujyi by'umwihariko ufite aho uhurira n'igihugu cy'u Burundi. Ni umujyi uhererekana imbibi n'igihugu cy'u Burundi. Murabizi Red Tabara iri muri Sud Kivu, Red Tabara iri muri Sud Kivu. Iyi Red Tabara irwanya umurgu cyangwa se ubutegetsi bw'u Burundi. Mu gihe Uvira yaba ibaye cut off M23 ikasigarana, murabizi neza yuko igihugu cy'u Burundi kiraza gutangira guhura n'umutekano muke. Ngira ngo yenda ibi tugiye kuba tubyinjiramo tubiva imuzini muzingo. Muraza kunyemera tubikomozo ariko kandi rwose nyamuneka tubive imuzini muzingo kuko muraza kunyora nko tugaruka kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira. Turaza kugaruka ku witwa General Prime Niyongabo mu kanya gato gashize amaze gutegura icyitwa inama by'umwihariko y'aba general mu gihugu cy'u Burundi, akaba ari inama igiye kuganira ku kijyanye n'umutekano muke cyangwa se ugomba kongerwa no mu gihugu cy'u Burundi. Turaza kugaruka mu gihugu kibuga kinere cya Bujumbura. Murabizi hamaze iminsi hamenwa ibikoresho by'ababirigi, bikaba ari ibikoresho by'umwihariko birimo biraza uko bwije nuko bukeye, bikomeje no kugenda byifashishwa mu buryo navuga yuko ari ubwo kurwana bafatikanyije by'umwihariko nizi FDLR by'umwihariko bohereza ku butaka bwa Republika Demokarasi ya Kongo. Ku munsi w'ejo murabizi yuko indege y'Abarundi yarasiwa ahitwa Lungu. Ese ibi bintu murabizi neza? Ubu tuvugana n'amakuru yemeza yuko za ndege zo mu bwoko bwa kamikazi zimo ziraza mu mujyi wa Uvira, ariko izi ndege nazo bikarangira zirashwe muri rusange. Ngira ngo byose ugiye kwa tubyinjiramo tubiva imuzini muzingo. Muraza kunyemera tugaruke muri CNDD-FDD. Iri ni ishyaka riyobowe n'uwitwa Evariste Ndayishimiye ndetse riko butegetsi. Ubu tuvugana na n'ubu riracyahangana, riracyakozanya ku rwego rwo hejuru. Bamwe bati turaza kuyoba, abandi bati ntituri buze kuyobora. Ibi nabyo turaza kuba tubiva imuzini muzingo. Turaza kugaruka kubikomeje kugenda bivugwa. Uwitwa General Neva ati ntibishoboka. Twebwe nk'umurwi wa CNDD-FDD turaza gukomeza tuyobora igihugu cy'u Burundi. Ngira ngo ibi ni bimwe mu bintu ari kugenda yigamba ndetse anagarukaho bishobora kuza gutuma abitwa banda kugarika, bishobora kuza gutuma abitwa ba Reverien Ndikuriyo, uyu n'umunyabanga mukuru wa CNDD, bishobora kuza gutuma abitwa ba Agathon Rwasa batavuga rumwe n'ubutegetsi, bishobora kuza gutuma abitwa ba General Bunyoni bari mu magereza bahaguruka bagatangira kwibaza kuri ibintu uyu mugabo akomeje kugenda atangaza nyuma yuko igihugu cy'u Burundi ishyaka riri ku butegetsi rikomeje kugenda rifata icyitwa by'umwihariko ubutegetsi cyangwa rikomeje kugenda rifata icyitwa ibibanza byinshi kugira ngo bongere kuyobora igihugu cy'u Burundi. Ibi birimo biratera ikibazo gikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi ndetse akaba ari bimwe mu bintu navuga yuko bishobora kuza gutuma ibintu bihindura isura muri rusange. Turazana kubyinjiramo ngira ngo muraza kunyemera tugaruke gato ku makuru agiye atandukanye. Hari n'amakuru yamaze kugenda amenyekana ku bijyanye by'umwihariko ni icwa ry'abasirikare by'umwihariko no mu gihugu cy'u Burundi bakomeje kugenda bapfira mu ishyamba rya Kibira. turaza kuba tubikomozaho muraza kunyemera dusimukire ku bitangazamakuru byandikira hano mu gihugu cy'u Rwanda. Hari ibitangazamakuru nk'igihe,
hari ibitangazamakuru rwose bikomeje kugenda bigaragaza yuko rwose ibintu bitameze neza mu gihugu cy'u Burundi. BBC gahuza muryango hari ibyo irimo iratangaza, nabyo turaza kuba dukomozo tuva imuzi n'imuzingo by'umwihariko muri rusange. Muraza kunyemera tugaruka kuri byinshi bigiye bitandukanye, tugende tuba updatinga tubabwira uko situation ihagaze. Ariko nimba utari wakora subscribe, icyo usabwa nta kindi ni ugukora subscribe kugira ngo tujye tugendana neza mu buryo mwese cyangwa ubundi. Reka twiruke cyane rero ibi bintu ngira ngo tubyinjiremo dukubite tubangura mw'abantu b'Imana mwe. Ariko uyu munsi muze kumbwira ukuntu amashusho muri kuyabona, nshimira kabisa bataramu bari ku buhanga bw'ibyuma. Ubwo ngubwo ubundi kwa kundi bavuga bati hari igihe umuntu agera mo hagati akumva hari ikintu amaze gushyira mu nda. Nanjye numvishe yuko hari akantu maze kubahereza, ntangira kugenda gake. Yes, no kuvuga ngo rero hano nabohoze mbona ibitangazamakuru byandikira mu gihugu cy'u Rwanda nabyo ari byo bitangaza. Ngira ngo tumaze iminsi tubona ikijyanye n'iyamamaza cyangwa se no gutangira kwamamaza abarwanashyaka mu gihugu cy'u Burundi, nabyo ni bimwe mu bintu by'umwihariko bikomeje kugenda bivugwa. Ariko mwamaze kubona ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaze gutegura umushinga wazo ku masezerano y'amahoro arambye hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibyo bintu mwabibonye neza, ibyo bintu mwabibonye neza nyamuneka. Nukuvuga ngo rero ibi nabyo ni bimwe mu bintu bishobora kuza gushyira pressure ku gihugu cy'u Burundi, ibintu bikaba byakomeza kugenda biba bibi cyane muri rusange. Ngira ngo tunirukanse cyane, reka duhita twikomereza kuko nabona ibitangazamakuru byandikiye hano mu gihugu cy'u Rwanda nta kintu kidasanzwe byanditse, uretse imirwano ikomeje kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ubundi ikomeje kugenda ivugwaho. Ubu tuvugana abantu bari ahantu bita Masisi ku zone, abantu bari ahantu bita hano za Myanja kwa ba General Kagiri, abantu bari ahantu bita hano za Teritwari ya Rubero. Aba ni bamwe mu bantu by'umwihariko bakomeje kugenda bumva imiripuko ku rwego rwo hejuru, bumva ibyitwa bya Nyamugigima, bumva icyitwa rwose amasasu menshi. Ariko n'umundi ibintu bimwe M23 iri gukora ibishoka byose kugira ngo ize kuba bishyira ku murongo. Ariko ibi ntago ari nabyo byatuzanye, ahubwo reka tubanze gato twinjiye mu gihugu cy'u Burundi. Ibyacyo kugeza amaginga bikomeje kuba gatera nzamba kanyina wa nzamba. Ariko duhere hano za Gitega. Ni Gitega irimo abayobozi benshi, ariko kuba aba bayobozi bari muri Gitega ni bamwe mu bayobozi bakomeje gukora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo uwitwa Neva yongera kuyobora igihugu cy'u Burundi mu mwaka wa 2027, dore yuko amatora mu gihugu cy'u Burundi aribwo ateganijwe. Ibi rero birimo biraba ni bimwe mu bintu navuga yuko bishobora kuza gutuma rwose nyamuneka abayobozi batavuga rumwe n'ubutegetsi cyangwa se bamwe mu bikomerezwa mu gihugu cy'u Burundi batavuga rumwe n'ubutegetsi bahaguruka bakarwanya ubutegetsi bwo witwa General Neva. Kuko yenda tugaruka gato nko ku uyu mugabo bita ni Reverien Ndikuriyo, uyu abarizwa muri CNDD FDD ariko navuga rumwe n'ubutegetsi. Tugaruke kuri uyu mugabo bita Ndakugarika, tugaruke kuri aba Agathon Rwasa. Aba ni bamwe mu bagabo batari indani muri CNDD ariko nanone batavuga rumwe n'ubutegetsi, ndetse bahora banakora ibishoka byose kugira ngo barebe yuko umutekano hano mu gihugu cy'u Burundi wagaruka. Ariko ukagaruka havuyeho ubutegetsi buriho, hagiyeho ubundi butegetsi bugendera mu nzira ya demokarasi. Kuko nimba twibukirana neza muzi ko na Red Tabara ibarizwa mu mashyamba by'umwihariko ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo inshuro nyinshi itangaza ko ikijyanye n'umutekano mu cyaro mu gihugu cy'u Burundi cyamaze kuba ibintu by'umwihariko bikomeye cyane cyangwa se bitari byiza. No kuvuga ngo rero ibyo byose twabikusanya twashyira mu gatebo tukabona ari bimwe mu bintu bishobora guteza akaga gakomeye. Ikindi kandi nanone uyu bunyoni uri muri gereza, amaze igihe kitari gito by'umwihariko ari muri gereza, aho arimo aragenda rwose akurikiranwaho ibyaha byinshi. Ni umugabo bashinza kugerageza gutera kudeta igihugu cy'u Burundi mu mwaka wa 2015. Muribuka kudeta yageragezwe, iyi kudeta ikageragezwa bavuga yuko bafashe radio ndetse na televiziyo
ariko nyamuneka iyi kudeta bikaza kurangira yanze. Uyu Bunyoni ibi ni bimwe mu bintu ashinzwa, ndetse n'indi kudeta by'umwihariko imaze nk'imyaka 2 nimba nibeshye nayo igeragezwa hano mu gihugu cy'u Burundi itarigeza ica mu mucyo, nayo bagenda bashinza uwitwa uyu mugabo ngo ni General Guillaume Bunyoni, bavuga yuko rwose nyamuneka ibi byose abyishe inyuma. Ibi rero bikaba bimwe mu bintu birimo biratuma uyu mugabo agumishwa muri gereza mpaka aho General Neva yongeye kuyoborera igihugu cy'u Burundi. Mu gihe uyu mugabo yaba avuye muri gereza bivuga yuko bigendanye n'imbaraga afite, muziko yigeze kuyoboraho Police Nationale y'igihugu cy'u Burundi, abigendanye n'ubushobozi afite n'uburyo abaturage bamwubaha, avuga ari kijyana mu baturage, ngo birashoboka ko ashobora kugenda ku byo abaturage bashaka, akagira ibyo basaba, noneho akagira n'imbaraga zo kuba yakora ibishoboka byose, by'umwihariko agahangana na General Neva mu matora ateganyijwe. Kandi mu gihe umugabo yahangana n'uwitwa General Neva biroroshye cyane kugira ngo ubutegetsi by'umwihariko ahita bwigarurira. Biroroshye cyane kugira ngo ubutegetsi ahita bwigarura muri rusange, cyangwa ku buhanga bw'ibyuma yenda bakoresheje uburyo bw'ibimenyetso baze kugerageza kutubwira ku minota, kuko hari iminota tutarenze buri yegeze nko muri 15 gutyo. Mw'abantu b'Imana mwe dusa nkaho tugeze gute dusoze, ariko reka twikomereze by'umwihariko tugenda twapudetinga abantu by'umwihariko mu bice bigiye bitandukanye, tubabwira uko Swaswa ihagaze, tugaruka ku kijyanye n'imyiteguro cyangwa se imyitozo hano mu ishyamba ry'ikibira ikomeje kugenda itangwa. Tumaze igihe tubabwira FDLR, tubabwira Imbonerakure, tubabwira abanyamurenge batwarwa mu gisirikare ku gato, tubabwira ikijyanye n'imyiteguro idasanzwe kugira ngo banabona abasirikare boherezwa muri RDC. Ibi byose hano mu gihugu cy'u Burundi birakorwa, ariko nanone bikaba bimwe mu bintu by'umwihariko navuga yuko bishobora guteza ikibazo gikomeye cyane. No kuvuga ngo rero imyitozo imaze iminsi inaba nayo yatumye ku munsi w'ejo habaho deployment, kuko nimba twakurikiranye neza hadeployenzwe ibihumbi bigera kuri 3, hadeployenzwe ibihumbi bigera kuri 3 ababoherezwe ahitwa Uvira ku mupaka w'igihugu cy'u Burundi ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aba bakaba namwe mu bashobora kuza kwifashishwa mu gihe habayeho igitero kizasarambwe by'umwihariko mu gukuramo uyu mujyi wa Uvira. Murabizi yuko rwose imbunda zose z'abarundi bamaze kuzitereka muri uyu mujyi kugira ngo M23 idakontrola uyu mujyi. Baravuga bati mu gihe abitwa ba Kiropapa baba bari muri uyu mujyi, bakavuga bati mu gihe abitwa bazowa narifa baba bari muri uyu mujyi, bakavuga mu gihe abitwa bakoloneli Munyakazi baba bari muri uyu mujyi. Uko byagenda kose natwe bashobora kutwihimuraho, kuko ibyo twabakoreye guhera muri teritwari ya Masizi mu misozi ya za Bwiza barabizi, ibyo twabakoreye mu bice bya hano muri za Nyiragongo barabizi, ibyo twabakoreye mu bice byo muri teritwari ya Rucuru, ibyo twabakoreye mu bice byo muri teritwari ya Rubero, muri teritwari ya Warikare, byose baravuga bati n'ubundi mu gihe baba bafite umujyi wa Uvira bashobora kugira gutya bakaba bahita babitwishyura, noneho bakadukubita natwe icyitwa supplies, ugasanga ibyitwa bya Nyamugigima ya Miripuko y'amasaso itangiye kugenda igera no mu gihugu cy'u Burundi, ugasanga abaturage barahunga. Akaba ayo mpamvu rero ikomeye yamaze gutuma nyamuneka uyu mujyi wa Uvira inkingi za mwamba zose z'i Burundi bazimanwamo, ndetse amanama aterana mu gihugu cy'u Burundi abarimo ba General Prime Niyongabo bagakora buri kimwe cyose kugira ngo ibi bintu baze kubigendamo neza. Mu kanya gato nabone gashize munyemerere mbabwire inkuru imaze guturuka ku muhanda Gisegi Bakti ni hano muri teritwari ya Nyiragongo. Ngira ngo ni inkuru nagerageje guhabwa n'umutalamu ubarizwa hano rwose mu misozi y'amabere y'inkumi, rwose yageze gutya yikoza mu ibaba ryawe ino byari ku isaha y'isa 3 n'iminota igera kuri 20. Arambwira ati mutalamu bwana Moses ati nazakatanya mazaba FDLR zajyaga zigira gutya zigakora ikijyanye n'ubusahuzi, cyafite inyemeri y'ibishyimbo bakamubwira ati turatugabane, afite igitoki bakamubwira ati dukureba amabere angahe, uwanyura afite ibijumba bakatubwira ati dusigira umutanduko. Izo ngizo rwose ngo uwitwa Ekotango ndetse na Twayisiwe Jimmy Bolingo bakoresheje babasore babo bakunda gutega ambushi zidasanzwe, ngo bagize gutya rwose ngo barangije barazikubitanga duyi, barangije bamwigizayo, abenshi bahasiga ubuzima. Bishatse kuvuga ngo rero umuhanda goma Rucuru hano ku mabere y'inkumi ahaza Giseki Bati aha muri teritwari ya Nyiragongo ndetse muri hano mashyamba hose icyitwa FDLR bakomeje kugenda bazimaramo muri rusange. Birumvikana yuko rero ibyo ari bimwe mu bintu bishobora kuza gutuma by'umwihariko ibintu bigenda neza. Cyangwa ku buhanga bw'ibyuma nagira ngire icyo nshikirije ku mpinduka ziriko ziraba mu biriko bibera mu burasirazuba bwa Kongo. Cyane cyane turaza kuvuga ku biriko bibera ku mupaka
w'Uburundi na Kongo aho twita Uvira. Uvira rero kenshi nkunda kuvuga jewe iyo mbonye hari impinduka mu biriko biraba, kuko mu biriko bibera i Doha ntituramenya neza impinduka bishobora kuzana, ariko ico novuga ku biriko bibera Doha nuko ikigaragara neza nuko leta ya Kongo yabijanywemwo ku gahato, nico gituma ibishiramwo bigura intege, hanyuma mu kubishiramwo bigura intege ikaja mu biganiro ariko igapanga n'urugamba. Rero ico novuga nuko iyo ni ya politike ya 2012 mega 2012 2013 igihe bahenda M23 ngo ibiganiro, ahubwo bobo baba mu myiteguro y'ukuntu bashobora kurangiza M23. Ico gihe murazi ko utari bwabe AFC. Rero AFC M23 nibaza yuko itugwa muri uwo mutego, kuko bigaragara nimba umuntu ajya mu biganiro atabigomba, urumva ibyo kubishira mu ngiro byo urumva ko bizoba umugani. Cyane cyane buriya hari ibintu bibabaje muri Afrika, kuko politike iriko irakorwa muri Kongo, politike iriko irakorwa mu Burundi, ntabwo ari politike kuvuga ngo batunganirize abaturage, ahubwo ni politike ya sirivi y'ubutegetsi buhari. Ni kuvuga ngo ubutegetsi bwa Kongo bushobora gutanga ibishoboka byose, bugaheba ibyo ari byo byose, ariko kugira ngo bushobore kubandanya kubaho. Bo nubwo abakongomani boshira bose, ibyo ntacyo bibabwiye, mu gihe ubutegetsi bwabo bwobandanya nk'uko twumva Tshisekedi ashobora kwitwaza ibiri muri biya biganiro akavuga ati rero kugira bishikwe mu ngiro ibwirizwa nshingiro ritegereza guhinduka. Ibwirizwa nshingiro rero rihindutse nkabona nk'imyaka 4 cyangwa indi myaka 5 akaba ari cagwanira. Rero murumva yuko Afrika tukigowe, tukirushe, ko abaturage bose b'igihugu bashobora kuba mu ngorane kugira bakize umugabo umwe yenda n'abamukikije bari kubasangira kumunga igihugu. Biriko bibera rero muri Kongo no mu Rwanda, niyumvira yuko bitandukanye, kuko u Rwanda nubwo ruri mu ntambara urabona achievement, nubwo ruhanganye n'abansi, nubwo atari ku butaka ariko bari hanze, ariko urabona achievement bikorwa u Rwanda rushishikara rukora byo kuja imbere. Ariko ibyo bihugu bwabyo bitera bija inyuma, butunzi bwabo ni ugusahagura, ifaranga ryabo nibibazo. Ibyo rero nico kimwe n'ibiko bibera mu Burundi, mu gihe ibindi bihugu by'aka karere biriko biratera intambwe bija imbere, ariko Burundi urabona ko bushishikara buja inyuma. Inyuma y'imyaka 20 ko atantambuko ihereza agahengwe abaturage abenegihugu b'u Burundi ihari. Nico gituma rero ubona ahubwo kubw'ineza ibyo Burundi bubona ari uko intambara yobandanya, kuko buriya intambara ihagaze byogorana, ariko kandi uko nako no kwihenda, kuko intambara uko biboneka Uburundi nta parametre bugize bwashobora guhindura rukuru y'intambara muri Kongo. Nubwo M23 AFC yabandanya igwana na Kongo,
siniyumvira ko Uburundi hari parametre shasha bwuzana, nubwo hari hiyongeyemo ababirigi, nawe akaba yongeye abacangero ba mercenaire, niyumvira nabo nyene uravye imbaraga zari zihari n'ibihugu vyari bihari muri biriya bice bya Kivu du Nord, hariya zaguma yuko nta parametre yaha icizere iyo coalition ya FARDC, iyo coalition ya Felix Tshisekedi yuko bashobora gutsinda intambara. Ahubwo ibyo bikoresho bariko barazana, bariko barayegereza, yaba amaburende, yaba za drone, yaba amasase n'ibindi, niyumvira ko ari yindi financement bariko bazanira AFC M23. Rero nico gituma jewe nta parametre nshasha mbona yotuma AFC M23 igira ubwoba yuko bashobora kwinyaga ibice ibyo ari byo byose. Ahubwo iyo ramforo niyize bironkere ibindi bikoresho byo kubandanya kugera Kinshasa, nayo ivy'ibiganiro byo nta cizere kinini bishobora gutanga. Ariko nagira ntange ibitekerezo canke se n'uhanura ibyoshika mu gihe leta ya Kongo itokwemera gusinya Washington na Doha. Kwemera gusinya Washington na Doha, M23 bishobora kwigora cyane kuko icizere ni gike ko ivyo guverinoma ya Kongo yosinyira ishobora kubyubahiriza. Ariko iciza kirimo kuri AFC canke ku mpande zose nuko baba bagabanije ubuhombe, abapfa, amabije akoreshwa muri iyo ntambara yenda yagarurwa agakoreshwa mu bintu byo guteza imbere abanyagihugu no mu bintu byo guteza imbere akarere na East Africa. Hanyuma ariko mu gihe byogaragara yuko Kongo iri kumwe n'u Burundi boshigikira yuko ivy'amasezerano babivuyemo bahisemo intambara, nubwo amahirwe ari make yo kuyitsinda, ariko ikintu nibaza ko cobaho nuko ubutegetsi bwa Kongo bushobora gutembagazwa. Kandi biraboneka neza yuko ubutegetsi bwa Kongo bw'Kinshasa nibutembagara buzohitana ubutegetsi bw'i Burundi bigatembagarana, kuko ikosa leta ya Kongo yakoze niryo Uburundi bwakoze, ivyo guha indaro imigwi y'abantu bakoze genocide canke bagwanya ibindi bihugu mu karere. Ico rero ni kintu gishobora gushika mu citege mu gihe ubutegetsi bwa Kongo bwo kwanka gusinya ivyidoha n'ivyi Washington, gutembagazwa ni ibintu jewe mbona nkaho biri hafi, kuko nanone urebye ukuntu ibihugu biri muri conflict biriko biritegura, biboneka yuko bifitiye icizere gike ari amasezerano yose abiri. Hari ibihugu bidashigikiye ari amasezerano ya Washington kubera ishari, biyumvira yuko Rwanda rwabonye ibintu byinshi, ari amasezerano yaruhaye ibintu byinshi, aribo rero benyegeza akariro yuko ahubwo intambara yobandanya biteze yuko bashobora gushigikira ya bloke ya Tshisekedi, noneho bakiyumvira yuko bikunda yuko bashobora gutsinda M23. Ariko icyo bakwiye kumenya, nimba M23 yabatsinze ataburende ata bikoresho bihambaye ifite, uno munsi ikaba yarafatiye muri Goma no muri Bukavu ibikoresho bihambaye birimo n'amadege, kandi iki gihe imaze yarafashe Goma na Bukavu
ikaba yarashoboye nayo nyene kwiyuboka n'ubundi buhinga bwa none bujanye n'ivy'intambara, niyumvira yuko amahirwe yo gutsinda intambara kuri bloke ya Tshisekedi ari make. Hanyuma rero nuko ico mbona guverinoma ya Tshisekedi cyangwa Tshisekedi ari hagati y'ururimi ari hagati y'amenyo nk'ururimi. Haruguru agwanira ko ubutegetsi bwiwe bwogumaho, ariko kandi urebye amakosa intwaro mbi yiwe abamwosha ngo ntiyemere, ibyo bishobora kumuta mu rudubi agahitamwo inzira y'intambara. Inzira y'intambara nayo nayihitamwo, niyumvira ko izoba ibaye intsinzi kuri AFC M23 bishoboka n'abandi nabo boba bayishigikiye. Nongeremwo parametre shasha ko Uganda nayo yemeye kuza kugwana mu ntambara yo muri Uvira, kandi murazi yuko buriya umuhungu wa Museveni General Muhoozi yavuze ko azogwanya Wazalendo, akagwanya FDLR, akagwanya iriya migwi yose negative ariyo yahondokeye mu Burundi. Kandi muri Twitter yiwe yavuze yuko atantumbero ufite yuko yohangana nk'u Rwanda nk'uko byabaye muri kahise. Birumvikana rero yuko General Muhoozi aje gushigikira M23 muri kiriya gice ca Bukavu ca Uvira kumanuka mbere akagura hariya. Muri make uriya Kongo yagumye yiwara gusa kuri Uganda, ariko Uganda yaragaragaje ko itantumbero ifite guhangana n'u Rwanda canke M23, ariko ahubwo ko Uganda ishobora kuba bloke imwe nabo gusenyura ubutegetsi bwa Tshisekedi. Ibyo rero twabibonye muri Twitter iheruka gusohoka. Buriya rero Tshisekedi yanka guhangara Uganda, wagavuga ati nimpangara Uganda igafatikana n'u Rwanda na M23, ati nta n'imisi ngahe namara ku butegetsi, kandi na Amerika ntizokwemera kuza guhangana n'ibyo bihugu, kuko ibyo bihugu ubwavyo vyitunganijwe neza ha muri gisirikare cyangwa mu ntwaro zabyo, ku buryo ata mpamvu Amerika yoza kwiteranya n'ibyo bihugu, kuko Amerika yiteranije n'ibyo bihugu isa n'iyatakaje ibihugu bya Sahara, hamwe yotakaza n'ibihugu bya Central Africa na South Africa, ibihugu by'epfo bya Afrika y'epfo, ndavuga ibihugu bya SADC. Murazi ko Amerika yiteranije na South Africa n'ibindi bihugu bitarika byo muri SADC. Murazi yuko ibihugu yiteranije na biriya Amerika yiteranije na bihugu byo muri Sahara bitayumva neza, hamwe yo kwiteranya rero n'ibi bihugu byo muri East Africa. Urumva Amerika nayo irigemanga kuko itotakaza ibi bihugu nk'uko Uburayi bwabitakaje. Iryo kosa rero Amerika ishobora kuritakaza ngo iriko ishigikira Tshisekedi, ahubwo Amerika ishobora gushigikira abasenyura ubutegetsi bwa Tshisekedi, ahubwo ikorane n'ibihugu bikomeye mu karere, ari byo bihugu by'u Rwanda, Uganda na ingabo za M23 zimaze kugaragaza ko ari ubukombe mu bijanye no mu by'intambara. Ibyo rero nibyo ariko ndavuga ngo ibi byo kutubaha amategeko, kudasinya amategeko ya Washington canke Doha bishobora gutuma ubutegetsi bwa Kinshasa na Bujumbura busenyuka. Uko niko ndabibona, nkuko nayo nababwiye kuva kera ko ibihugu by'amakungu bitazoshishikara bikorana n'ibihugu by'intege nke bifite intwaro mbi, kuko ivyo bihugu bitaba bishoboye gukingira inyungu zabo. Ntabwo Burundi, ntabwo igisirikare ca Kongo, hari ibisirikare bishobora gukingira inyungu
za investissement manini kandi a long term, tandike Uganda AFCM 23 Rwanda bifite ingabo zishobora gukingira inyungu z'ivyo bihugu, zaba inyungu z'Ubushinwa, z'Uburusiya, z'Uburayi na Amerika. Ivyo bihugu byarubatse ingabo zishobora gukingira inyungu z'abantu benshi. Erega nimwihende, buriya ibintu byose biba ni kugwanira inyungu, ni kugwanira inyungu. Nicyo gituma nimba Amerika ikomeye mu bya gisirikare, Uburaya, Uburusiya, Ubushinwa, no kugira bagwanira inyungu zayo ziprotecting. Nicyo gituma nkunda kuvuga ngo Afrika yaracerewe kuba idashobora kubaka inzego za gisirikare zikomeye zishobora gukingira inyungu za Afrika. Igihe cyose inzego z'umutekano muri Afrika zidakomeye, tuzoguma tuvogerwa n'ibindi bihugu n'izindi kontina, kuko niyo ngo droit de l'homme, ngo liberté, ngo démocratie, turabona ahubwo ko akaruta kandi gakomeza kakamira. Abafite inkomezi bakuma bacenyeza abantu bato. Iyo rero utagomba gucinyizwa, wubaka imbaraga z'ibya gisirikare n'iby'ubutunzi. Aho rero niho Afrika itarikangurira, kandi ibyo bintu irabishoboye kubaka ubutunzi, kubaka inzego za gisirikare ku rwego rwa Afrika zikomeye zitavogerwa. Abanyafrika turabishoboye. Rero kenshi iyo Perezida Paul Kagame ariko arafasha ibihugu bimwe bimwe nka Central Africa, Mozambique, South Sudani n'ibindi bihugu bishishikara bimwakura, je nabonye n'ibihugu by'Iburayi biza kwigira igisirikare mu Rwanda. Iyi ni vision ikomeye cyane. Ndababazwa cyane mu karere, muri Afrika, n'abantu badatahura politike za Perezida Paul Kagame. Byerekana yuko abantu bakiri mu mwijima, aho gushigikira ahubwo umunyafrika afite imbone yoshobora kurokora Afrika, ahubwo ugasanga abanyafrika benshi bariko baramugwana, bibajije ku bintu by'amacakubiri n'ibintu bitagira mvura. Ariko iyumviye hamwe u Rwanda, Uburundi, Kongo, Uganda, Kenya, Tanzania bo kubaka igisirikare nka kiriya cyo mu Rwanda, ninde yosubira kuvogera Afrika? Rero ibi nongeye kubitanga ku cyiyumviro, kuko mbona abanyafrika benshi twicwa n'ubujuju, twicwa no kugwanira inyungu z'abantu z'akagwi k'abantu bakeya, twicwa no kugwanira inyungu zitari z'abantu bose. Nk'ubu intambara yose iri kwiraba muri Kongo yubatse kukurinda ubutegetsi bwa Tshisekedi, ataco bamariye abakongomani. Intambara zose ziko ziraba mu Burundi zubatse kukugwanira ubutegetsi bwa Ndayishimiye. Sinovuga ko ari ubwo abagize CNDD-FDD, kuko hari abagize CNDD-FDD nabo nyene bari mu vyago, bari mu ngorane, bapfunzwe, bahunze, kandi bari mu mugambo CNDD-FDD. Ariko kubera Ndayishimiye n'akagwi gatoya k'abantu bari kumwe, Uburundi buri mu kangaratete, Uburundi buri mu magorwa, Uburundi buri mu vyago. Ndiyumvira yuko ibisirikare byacu bya Afrika bikiri mu mwijima, kugwanira inyungu z'umuntu umwe aho kugwanira inyungu izo barahiye, inyungu za buri muturage wa Afrika. Byari ibyo nagomba kuvuga. Yari yo analize. Mukomere, mugira amahoro, musangiza abandi n'ubutumwa y'amatrafika de drogue. Ibihugu byabo bari bashizemo terorisme, bari babishizemo ubwicanyi butagira izina. Kuba rero Derek yagiye kwitabaza wa Colombia, birashoboka ko yiyumvira kurya batsinze abanyamerika ko ariko bashobora gutsinda na AFCM 23. Ariko niyumvira yuko ari ukundi kwihenda.
ni ukundi kwihenda, ni irindi kosa rinini leta ya Kongo na leta y'u Burundi bongeye gukora kandi, kuko amahirwe yo kuvuga ngo botsinda intambara ni make cyane. Burya n'abanyamerika igituma kubera ko abanyamerika batemeye kuzana abasoda b'abanyamerika, bakaza kuzana abamercenere nabo nyene bo mu kindi gihugu atari abanyamerika, nuko Amerika itagomba gutakaza abantu bayo. Muri kahise kabaye bigaragara ko politike za Amerika zagiye zituma abasirikare benshi b'abanyamerika bahonera mu bihugu bagiye gukoroniza, nubwo babyitaho ngo bagiye kugarukana amahoro. Karori muri Somalia, aho abasirikare ba Somalia batujije abanyamerika, barabica barabamara kugeza aho abanyamerika bomuka bakagenda. Niko kuvuga bati ntibazozira kugaruka muri Somalia, ahubwo biyemeza gupfuma batanga amafaranga mu gisirikare cya Uganda, cya Kenya, cy'u Burundi, bagenda kugarukana amahoro muri Somalia. Kandi murabona ko ibisirikare byo muri Afrika by'ibyo bihugu byakoze ibishoboka kugira ngo amahoro ashobore kugaruka ku ntambuko igezeho muri Somalia. Rero n'ubu ndavuze yuko iyo coalition nshasha igizwe n'u Burundi, igizwe n'abasirikare ba Kongo, igizwe n'abo bantu bo muri Colombia, igizwe n'ibindi bihugu, birashoboka biriya bihugu bya SADC byari byaje gushigikira ko byoshe tanga uburyo cyangwa bigatanga n'amafaranga, ariko ko gutsindwa ari ejo kare mu gitondo, kuko imbaraga za M23 ziguma ziyongera kandi baguma bubaka de professionnel, abakomando bari discipline, abakomando bagwanira gupfa no gukira. Umva intambara aba FC bagwana si intambara y'imikino, si intambara yo kuvuga ngo nibatsindwa ari ahandi hantu bashobora guhungira, ni intambara yo kubaho. Hanyuma ikibabaje ni twigwaneho nyakuri y'akagara tubona igiye gufatikanya na FDLR, igiye gufatikanya n'igisirikare cy'u Burundi, igiye gufatikanya na ya migwi ya Wazalendo n'iyindi migwi yose negative yatumye muri aka karere hadashobora kuba amahoro. Ibyo nibyo bibabaje, birababaje cyane ko aho abanyamurenge biciwe, aho abanyamurenge bakorewe jenoside, n'ubu inkota itarabava ku gakano. Ariko birababaje ko hari umugumwe w'abanyamurenge wemera gufatikanya n'umwansi w'abanyamurenge aribo leta ya Kongo, Wazalendo, FDLR n'iyindi migwi yose y'inkora baratutsi muri kano karere. Rero cyo gituma ngomba kuvuga yuko Kongo kandi guverinoma ya Tshisekedi yongeye kugira kandi amahitamo mabi. Nari nababwiye ko biriya biganiro bya Washington bitagenze uko Kongo yabigomba. Bari bazi ko bazotanga izo minere, hanyuma Amerika igaca itegeka u Rwanda, M23 canke Uganda kuva muri Kongo. Ariko barabaye desi kuko burya guverinoma Amerika ifite abahinga, nishobora gukorana n'umunyantege nke, n'abantu bari korompi, n'abantu bafite ideology ya genocidere, nubwo byoba biboneka ko ari inyungu, kuko mu gihe coalition ya Amerika niyo coalition baba bagize n'aba FARDC n'abaki yotsindwa, yaba ari honte kuri Amerika
kandi Amerika yobibazwa ibyoshika byose ibyo kurikira yobibazwa n'ayandi makungu nubwo nayo itoroshe bigoye kuyihangana. Nicyo gituma rero burya Amerika yaraba ati u Rwanda rurakomeye, AFCM 23 amaze kubona amaraporo menshi aho ikontorora ko ari umutekano, ahubwo ko ari byo bisirikare ahubwo byashobora gukingira inyungu z'abanyamerika. Narigeze kubabwira nti ibihugu bya Amerika, ibihugu by'Uburayi ntabwo bizokomeza gukorana n'ibihugu n'amaguverinoma muri Afurika ariko rompi y'amanyantege kuko barahahombera, kuko iyo zo leta zivuyeho amakontrasi ibyo bihugu biba byaragize arafutwa inamana.